hari inzira ucishamwo umuntu Yesu ntatahure ntabona iyo zija ja wanyujuje intahe nyinshi mu mutima ha buri gihe ntewe menya ko ndiko nji imbere umwansi yanyereka ibibuze nanje nkamwereka ibihari ashaka ngo ntibyizigiro kandi nzirikana ko uhari uhari kandi umbereye maso hoye. Bakunzi ba PITV mumeze gute abari ngaha mu Burundi muri Afrika Iburaya Amerika Aziya ndetse n'ahandi hose kwisi mwebwe mwama mudukwikira uko bukeye ko bwije muri kubona Moses Angelo kuri Peace International TV tubaha ibiganiro vyiza aba star aba gospel ba profane abanyabugenegene ndetse n'abandi bose bafise impano zitandukanye bafise n'ibyo bashikiriza turababazana kugira ngo babashe kuba nezereza rero nkuko mubibona rero uyu munsi turi kumwe n'umusore akiri muto tubaha ibiganiro by'abakiri bato kandi kenshi kugira ngo tuduze impano zabo turi kumwe n'umuntu akiri muto umusore akiri muto cyane uwo nawe akaba ari artiste w'indirimbo za gospel zihimbaza Imana avyifatamo neza ariko ntabwo arashika ku rwego rwo hejuru meme kanya maze kumva byinshi kuri we bite umeze neza Ego ni bonda shima ndashima Imana ndashima Imana kuba nkiriho nkishobora no kwihimbaza kandi nkashima n'Imana kuba nashitse muri kino gituro ci Peace International TV mwakoze kumikazi kabisa nabivuze yuko uri artiste uraririmba uri umuririmbyi w'indirimbo za gospel indirimbo gospel zihimbaza Imana kumbure abakubona baravuga ati ninde ko tudasanzwe tumumenyereye mu bandi ku mazina nitwa Izere Bertrand benshi banzi kuri Bertrand ariko benshi barakunda kumamagara Bertrand nyene ko nyene bisanzwe n'indirimbo zanje ni kusanga byanditseko wowe usanzwe uri umuririmbyi yego turabona kuri YouTube yawe urafise indirimbo zishika ku ndwi nyinshi zirimo ama audio kumbure wotubya ati zijya ndirimbo ni usanzwe uziririmba zijya ndirimbo ni cena ziyandikiye nije ndaziririmba yego kumbure baravuga ati nk'ishengero usanzwe we gukigwamwo niri negukira ensenga aho ninjirira ni muri GLM mu Kabezi yes ku ndirimbo indwi ufise kuri YouTube hari indirimbo watanguje uvuga ati yarankijije inkomezi warandokoye izina umwami ntaco bitwaye n'indirimbo ya nyuma wise amaraso kumbure rero baravuga ati tufise inyota yo kumva Bertrand mwijwi giwe narijya wewe basanzwe batakumenyereye ego nivyo nk'umuririmbyi bisaba ko agira introduction biciye mu gahogo kiwe kugira benshi bamenye yuko ari ivyo koko ari umuririmbyi nuko atari we kabara kajyo kiwanje nyene ugira ndayibereke ko ndi umuririmbyi hari inzira ucishamwo umuntu Yesu ntatahure ntabona iyo zija ja wanyujuje intahe nyinshi mu mutima ha buri gihe ntewe menya ko ndiko nji imbere umwansi yanyereka ibibuze nanje nkamwereka ibihari ashaka ngo ntibyizigiro kandi nzirikana ko uhari uhari kandi umbereye maso hoye. Urakoze cyane kumbira iyo ndirimbo yitwa gute iyo ni ndirimbo ku ndirimbo yitwa ntacyo bitwaye yego Bertrand kuba ugeze ku ndirimbo indwi ufise audio nyinshi video zikaba nkeya kumbure ibyo turaza kubigaruka ko mu nyuma tubwire mu mateka Bertrand yatangiye kuririmba ryari byamujemo gute uyu munsi bimeze gute jewe natanguye kuririmba 2016
ariko natanguye guhimbaza 2020 kuko kuririmba biratandukanye no guhimbaza. Ibyo navyo bitandukanye gute? Kuririmba nyene bisanzwe, ariko guhimbaza no guhimbaza ufise umuntu uri kurahimbaza yakurutiye byose, wumva ukamuhimbaza uri mu kubaho kwiwe, uri mu butumire bwiwe. Novuga ati ico bita inspiration mu kinofunofu canke aho wakuye inguvu, ukumva umuntu aho wigiye ku bandi byavuye inspiration wayikuye? Jewe mu bisanzwe ni bimwe nyene byo kugira uhimbaze, kwanza bisaba ko haba ari ikintu wakiriye. Ntabwo vyanjemo uko nyene, uko nari nsanzwe ndirimba haragizeho nayo mvuga ati birakwiye ko ndirimbira Imana nk'uko abandi babikora. Abandi baririmbyi batandukanye ba Dudu, kenshi ndakunda kumviriza indirimbo zabo, abo ba Ruvera bose ndakunda kuzumviriza, ariko je umuntu yanyespiye cyane hariho Dudu, hariho na Apone. Watangiye kumviriza indirimbo zabo nka ryari nyimba wowe ukivyibuka? Abo baririmbyi n'abakera, kuva kera cyane narumva indirimbo zabo nubwo ntarinzi abaribo, mbwa nagiye kubamenya maze kwinjira nanjye muri iryo banga ryo guhimbaza, kuko niwe ukibamenya. None usanzwe wararirimba canke hari ahantu wavyigiye nko muri za Sunday school? Oya, nta namwe navyigiye, gusa nyene numvise umengo bindimwo muri eglise, nkaja mu bandi tugategura, kandi ndagira niyo esprit yo gukora, nkaja muri studio kuko si benshi bajayo. Kumbure nyene tugeze ngaho, kumbure wowe usanzwe wavukiye mu gakiza, abavyeyi bawe barakijijwe, bimeze gute? Jewe cyambere cyo navukiye mu muryango w'abakatolike. Abakatolike nibo navukiyemwo, ariko muri 2020 niho byahinduka. Mu muryango ntangura ndakizwa ndi jenyene. Ego ubwo abavyeyi ntaco bakubwiye babonye uhinduye kumbure nk'idini? Ntibibura gusa nyene kubera ubukuze kandi ufise kwifatira ingingo, ntibashobora kuvyanka, kandi ufashe n'ingingo nziza nk'iyo gutera intambwe. Uyu munsi bagutahura gute rero abavyeyi babonye ivyo uriko urakora? Barantahura neza kuko mbere baranashinga n'intahe ko nyene nahindutse. Wahindutse bisigura yuko ubwa mbere wari mu bintu bitameze neza? Kare twari abantu. Ngaho tubwira imyaka byari bimeze gute? Kare twebwe twari abo bita nyene abasani nyene kujya uvyumva abasani, twatamba imiziki ku mapodium ibirori tugakora ibiki, tukaririmba n'izo profane songs. Munyuma rero uravuga ati sivyo, reka nkizwe. Nahuye n'umuntu kwera Imana yashiriye ku nzira, aramumbwira uwo Yesu ubu yangiriye. Uyu muntu kenshi rana nga muri vira igihe uriko uragenda ukazona uhuye n'umuntu, cyo umuntu simbona ukuntu twahuye, ariko yaranyegeriye arandinduka arambwira aranganiriza ko noba nzi Yesu Kristo, noba naramwizeye, mvuga to nturakeneye ko mwizera. Ndate nyene turayaga, arambwira byinshi, nyene numva umengo no mwakira. Kuva namwakiriye comportement zaciye zihinduka nyene zose, na feelings yo kuririmba ibintu bitagira kimazi. Yes, niko rero urakijijwe, urinjiye mu ishengero, utangwe kuririmba, kandi indirimbo ya mbere watangwe kwisohora ryari? Uwo mwaka nyene nkiritwa mu 2020. Ni kuvuga mu kiringo cy'imyaka 3 maze gusohora indirimbo indwi. Bertrand, benshi barahura n'ibibazo byo gusohora ko bivanye nuko bakihaniwe n'uburyo n'amafaranga, wowe ubigenza gute? Jewe ndiba kuko nyene nasohoye indirimbo ya mbere, narondera uburyo ndayisohora bwi wawe nyene wanje, kandi benshi barambara ati wowe umusohora imiziki, indirimbo z'Imana, eske ivyo bintu rabironkamo ikintu? Niho havuga ati sindatangura kukironka, kandi imbere niho heza, kumbure hari uyindi nzira bizocamo, ariko ndiyaranje uburyo bwose nkariha indirimbo
ufise audio nyinshi video imwe habura iki kuri audio kugira uzikorere video clip habura uburyo rero kuri icyo kibazo nyine uvuze ko habura uburyo turakunze kubona benshi abaririmbyi baragira management abantu bafata mu mugongo wowe nta management number nta nimwe iyo umaze guhura n'ibyo bibazo nk'ibyo urumva ugira kuhaje canke nogira umwete wo kubandanya uririmba je esprit fils sindayitegwa n'abantu je kenshi iyo numvise akantu idea ije mu mutwe wanje yo kwandika ko kenshi yarigemba ndiko ndagenda kenshi iyo ngomba kwandika indirimbo ndafata urugendo rwaje nyene n'amaguru kandi rurerure kagenda medita haje melody nkaca ndayirecordinga muri telefone ama nkayibika rero ivyo ko ngoma ndavyumviriza bica biguma binsunikira kurondera amafaranga kujya muri studio kandi aronse nta kindi kintu ndayapangira ncangiye ndabwira simove ndakoresha ibindi bitari kuri YouTube nta bantu benshi bagukurikirana ubwo ntuvuga ati ibi bintu ndimwo ivyo bintu byigera bikuzamwo oya ahubwo mbabara nuko ubutumwa cisha mu ndirimbo budashikira benshi na ibindi cyo bimbwiye bo mfasha partage bukazi abandi ubutumwa bugashika hani ni message nshaka nabwo nshaka ibintu byo kwamamara birenze yes bakunzi ba PIATV ndabibutse yuko turi kumwe na Bertrand Izere akaba asanzwe ari umu artiste umuririmbyi w'indirimbo za gospel indirimbo zo gutazira Imana mwamaze kumva byinshi kuri we yuko ari umusore nubwo ataramenyekana niyo mpamvu tumubazaniye kugira ngo tumufate mu mugongo tumufashe atera imbere ashike ku ndoto ziwe aho yifuza gushika narijya kahisa kiwe katari kameze neza ahubwo we nkuko abivuga ashingira intahe Yesu kuko ari we yamurokoye nuko rero Bertrand kumbure mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uno munsi watubwiye byinshi intambamyi uhura nazo hari ibindi bintu wokongera ko nivyo kumbure wosaba abadukurikira bagufashe kugira ngo ushobore gutera imbere mu byo uri kurakora cyo saba bariko baradukurikira cyambere nuko busimbira kuri YouTube wanje bakagira sabone bakaraba indirimbo nyinshi zihari bakumva message zirimwo ko zibafashije kandi zirako zibafasha ikindi no basaba no kunsengera kutwebwe ni dushikanwe imbere n'ibindi bintu dushikanwe imbere no kwizera dufise muri twebwe ni nakarere turimwo kire turimwo dimension tugeze ko niyo dushikana imbere buke ndibaza bizogenda neza icyo nsaba kandi nuko mwebwe ama TV online mukomeza gushigikira ugaruka nka twebwe dufite izo mpano ni benshi apart yajewe hariho n'abandi nze muradutumira gutyo bizoteba bishikaho twisanga twamenyekanye muri buryo rutazi yes kumburira akajambo kanyuma ku bakunzi ba PIATV kuba wasizenga aha uyumva gute urababwira ikintu bariko baradukurikira Peace International TV ndabashimiye cyane mwantoranije nijya mbere nkorenga ikiganiro kandi mwanyakiriye neza byagenze neza nashitse impore twabanye neza kandi ikiganiro kigenze neza cyo mushakira ni terambere nuko nanje ngiraho ntaragera cyo gituma mwampamagaye hano hantu rero ndabashimiye cyane ku kajyo mwagize no kuntu mwanyumviye ko mu bandi benshi nuko yes nuko rero bakunzi ba PIATV aha niho turangirije kino kiganiro muri kumwe na Moses Angelo umutimure wacu yari Bertrand Izere akaba asanzwe yari umuririmbyi wa gospel mwumvise byinshi niko rero tumushigikire duteze impano z'ugwaruka rw'u Burundi ndabibutse yuko abarundi bafise impano nyinshi cyane rero noyo musimbire kuri YouTube yiwe kugira ngo mubashe kugira subscribe kandi mugire na share ku ndirimbo ziwe nziza hanyuma tufashanye dutezanye imbere dushimire na Marie Foden Pro producer wacu bye bye